Yes, bakunze ba Kala TV nje nyaruka kubera amakuru mfise yuko AKES indirimbo yiwe yafuswe ku rubuga rwa YouTube mu gihe taramara n'amasaha 4 canke arenga gatoyi. Rero iyo ndirimbo yari irimo ibintu by'ibishegu, ibintu nyene ubona neza yuko bititura imico n'akaranga by'u Burundi. Rero sinzi ko ari leta y'u Burundi yafashe ingingo yakoze akazi kayo, nituzi yuko ari YouTube nyene ubwayo bayifuse iyo ndirimbo, nituzi neza yuko ari babanyarwanda bo bayifuse iyo ndirimbo. Ariko nje nahuye n'umuntu nyene yari karamu kamera kwa kure w'indi televiziyo, nabone baronsa ayo makuru, je canza nyaruka gutora microphone kugira na Silva ndamutore nyene kugira dukore akazi. Rero AKES ari hanze ari mu bintu by'amatelefone, jewe ndakeneye kumubaza byinshi bigiye bigize iki bigiye bitandukanye, kuko sinshobora kubitahura neza ingene indirimbo ufuto. Ndabona uyu mumenyesha makuru wundi Kirezi Media bariko baramu ndababaye. Rero wa Kala TV reka ndamuvugishe boss vipi man AKES boss wako iko anajifaa hatari bro. Tutaongea tu kwa sababu ni tatizo imetufikia sisi wote, tatizo yenyewe imetufikia sisi wote. Nisi hatari AKES vipi kwanza muondeke sawa. Ni kibazo cabaye, twajuragiritse twabuze twataye umutwe, dushaka kumenya ukuri ku ndirimbo imbogo yafuswe ku rubuga rwa YouTube. Niwe wayifuse, ni YouTube yayifuse, n'abanyarwanda bayifuse, n'uburongozi bwayifuse. Turashaka kumenya ikintu kimwe AKES. Bon ndamuhamagaye mugabo ntariko ahubwo kunzi ba Kala TV mu bisanzwe biko twumvirize neza umurongo. Ego muri ville oya wewe yari yambwiye ngo no musi bakorana ko urabona yuko wewe ubwiwe uno musi ntiyakora. Ziba Kala TV mugumana natwe mukanya hajya muri rya bihonda ndabona okay nacho je ndaza kuguma ndamuronse gushaka nakubwira Kala TV mugumana natwe ndazi ibintu biragenda neza muramenya kuri kwibi bintu nimbe indirimbo yafuswe nande indirimbo yafuswe na YouTube mu Rwanda turaza kubimenya mu Rwanda. Hari uwo mwebwe yarabatelefone cyane wajene wazaye uko mu Rwanda binge byose turaza guca tubimenya byose byose turaza guca tubimenya. Ndibaza wowe tumuronse gusa ku telefone cyo mu Rwanda byose turaza guca tubimenya cyane ko bigenda byo mu Rwanda petete niyo byaje bitwa sasa. Ego bona AKES abarundi ndetse n'abanyamahanga bariko barakurikirana indirimbo yawe imbogo, ariko mu masaha make cyane yafuswe ku rubuga rwa YouTube. Dushaka kumenya indirimbo yafuswe nande. Gaweje mwanda wabwira ikintu kimwe, ni vyiza yuko muza murareka kwanza umuntu musanze ari mu bikorwa byo mukamureka kwanza kabandanya byari, ariko nimba twitwa abanyarusa mu nyuma uyu muntu ndiko navugana nawe ku telefone muramuzi ace yumva uyu majamu muriko muravugiramwe ngo yataye umutwe yagize ibiki, umva ari ibintu vyita oya, ariko ni ibintu bigaragara. Nta wishe umwotsi nzirikira AKES, ndazi na uri ngaha hanze, nta munsi n'umwe ndigenda kubona uri hanze ku matelefone, ndazi hari cabaye mu buzima bwawe. Ariko shaka kuvuga kuri indirimbo yawe ni ngowe wumvise inkuru ivuga gute indirimbo yabaye ihagaritse kuri YouTube ari abanyarwanda cyangwa ari leta. Wowe wumvise bivuga gute? Oya reka AKES ugomba kumuta mu makosa, ugomba kumushinja amakosa nkuko we arafite impamvu ya jenga AKES, arafite impamvu ya jenga no kubw'indirimbo imbogo. Na wari wavyumvise? Je navyiboneye, nabonye indirimbo ifuswe. None ikindi ni gikino n'ibintu biboneka kumenya wewe nimba kuri nyene indirimbo urubuga ni rwawe. Je menye uyo muntu afite ubasha bwo gufuta indirimbo ku rubuga rwa YouTube gundi muntu ububasha uyoba yakuru. Jene wazaye uko gufuta indirimbo X-ray reka kwanza muache kwanza tu sa director mureke kwanza ibintu nk'ivyo tuvugane. Yari karatwishura neza, yari karatwishura neza. Usanga wakunze wa Kala TV niwe yari karatelefona, bice bigaragara ko yari karatelefona. Uko biri kose turayagize ni media, tubahe media. X-ray wa AKES n'umuntu wa mbere yubaha media, nico gituma dushaka kutwiruka.
bwana kesi turakora mukije kwanza rero ubu ndabona umenye muvugana X-ray se ntacyo tuvugana mu bisanzwe urubuga n'ukwa indirimbo ni yawe X-ray ni director ni manager ubizi gute ko Jesse ndi manager wa AKES kwanza bapo ndazi mwataye umutwe ndazi mwataye muri stress n'ukuri muzomugerageza koza kumubwira ariko iyi ni media twubahe media si kwasi media media si none AKES yashinga iki wa Karaiti basi sinzi ko modu akanya basi tuyage na AKES gato reka tumubaze ibibazo bibisha nk'ibitatu cyo tubabisa mu yawe hari abafana benshi ba AKES dani ndibahangayitse nkuko kwiwanyu mu gice mu kutubabwiye iki indirimbo ntayiri kuri YouTube ikibazo ni kimwe nta kintu kinaza ko bigaragara indirimbo yafuswe nande n'abanyarwanda bafashe ibihano kuko Jesse ntawe uri ngene gufata ibihano kuri video yarasohotse ni urubuga rwa YouTube rwayifuse ni leta y'u Burundi yavuze ati ibi bintu ntibikwiye kugaragara nkuko bafuse izindi ndirimbo z'abarundi zatitura imico n'akaranga by'u Burundi urakoze cyane ko uvuze ko hari izindi bafuse urumva resi ya mbere rero ko byabaye rero ni bon ko byabaye no kubandi urumva ni bon ibintu byari kuba bibabaje yaba bibaye kuri jewe nyine mu byarabaye kuri kubandi bimaze kuba byarabaye no kubandi yavyakiriye gute we none uvyakira gute n'umuntu arapfa umuntu agaheba cene baza yuko ikintu nyamukuru umuntu akobeza no kwihangana yego iyi ndirimbo mu kwisura umaze gusora nyinshi niki cyatumye usora indirimbo imeze uku kandi rimwe ibintu nk'ibi mu gihe we batanumwe yarakumenyereye mu bintu by'iki Niwaruzi yuko izi consequences zizoba consequences izi zo gufutwa indirimbo ndazi ubu nimba yari kiragenda sawa we kumvise consequences bayifuse kubera iki izo consequences uri kuravuga zatumye bayifuta n'iki ngira najya mayimashi ubona neza yuko atameze neza utoraba uri kumwe n'abavyeyi cyangwa n'abana ivyo nivyo wewe bazumana kubwira ikintu kimwe ijya ni YouTube sawa ni YouTube channel ija ku ibintu byinshi bitandukanye kandi tuvuze ngo turondere ibintu by'ibishego ntoja kubirondera muri irya ndirimbo YouTube iri kwibishego birenze irya ndirimbo urako yavyumva ariko mu gihugu cyo Burundi ntivyemere kubera iki none biriko nibiriko ariko urabona ingaruka no je nandi ndiko nakubaza ati ingaruka we wumvise ni ingaruka nuko indirimbo yafuswe gushika kuri mesa indirimbo niriko uya gufutwa yafuswe nawe wari uyumvira iki wabayifuse kubera iki nk'umujuna indirimbo je n'ukuri rya ndirimbo umwa sinshobora kuyishiramo umwana wanje twicaranye muri sa reka guvyitiriza kandi umviriza rero igihari iki kiganiro no wasaba yuko muve mu giposting uko iyo umuntu ari mu mubabaro aha gipostinga kuko dukeneye kwereka abarundi n'abadukurikirana yuko ibintu babonye ku rwego rwa YouTube na twebwe twabibonye kandi twavuze ico tubivuga ndetse na mwene vyagize icabivuga bo basi mugerageza tumudakanya basi turabikora kona ikibazo ca nyuma ni iki kese umaze gukora indirimbo nyinshi kandi amavideo agiye atandukanye niki catumye ni shetani nyabaki yakugendeye ushiremo ibintu nka bijya kese mu ndirimbo umva nangwe ni kintu kimwe yani indirimbo nk'izindi ndirimbo sivyo nta kintu njya kwanza oya nagerageje kukumviriza urumva nta kintu na kimwe wewe ufise ufatira ko uvuga ati iki nico coba catumye indirimbo bagira gute bayifuta urugura vyumva ico nico bibaza urugura vyumva none usanga atari rero nirindi jambo ryatumye kandi indirimbo ndanakubwire ntiyafuswe iri private iri muri private kuko ugiye kwiraba barabikwandikira yuko iri muri private urugura vyumva ni twebwe nyene ni itegeko ryasohotse urugura vyumva itegeko ryasohowe nandi reka dushaka kumenya umuco neza ni leta y'u Burundi yagutelefone oya iri private mwayishize private ni leta y'u Burundi yategetse ati iyo ndirimbo ni muyigwe murayikuyeko canke ni YouTube jambo uri kuravuga urazi ukuntu remereye kuvuga ngo leta y'igihugu kana urazi iryo jambo ukuntu remereye ni vyumviro byanje niko niyumvira je wari urashimaya kandi agwakaroro nico kimwe n'ingene uranje meze ni manager wa AKES kandi manager wiwe okay ngaba ndi mu director nani mukuru nico kimwe n'ingene twari kuva kuri tele ngashika muri studio Mariage agacafutika nonaho cyo vuga rero hari ibindi bintu utobeshera umuntu cyangwa utobeshera iki nivyumvira abantu benshi biyumvira jewe ndiko mbaza nk'umwene gihugu kungene yo kuyumvira
niko ndiko ndabaza yego sinzi ko ari icaha no bankoze kubaza uko ariko niko niyumvira biri mu minwe y'ababijejwe reka babikurikirane kandi urazi yuko hariho ibintu birinze kugira mu minwe kanaka biba bidakenewe kubishira hanze ukora byumva reka rero ababijejwe babikurikirane nibabona yuko indirimbo ikwiye kubandanya iriko iraheza ijeko nibabona yuko yova ko burundu iraheza ivyo ko turabe kundi twobigenza bisigura yuko mu kubabuza ati ni mube murayikuye ko batari bwa irabe neza bagira bayirabe rero neza oya ahubwo nivyo bariko bariga yego akajambo mwe barira abafana banyu mwe bahumuriza gute no abafana ico tubahumuriza nuko twebwe ntaco twiyagiriza ko biri kose kubera ko haravuzwa amajambo menshi indirimbo y'abandi ariko je naricaye na X-ray turateka umutwe turavuga duti indirimbo ikara tuyikora uko reka turirimba ibi turandika c'est vrai que twakoresheje content yari sanzwe iriho iri kwiravugwa hirya nino go yajituruka mu gihugu cy'u Rwanda rero nibaza yuko ibyo byose biri mu bintu biriko birigwa simvuze ngo abariko baravyiga ni bande simvuze ngo ni mu Rwanda canke ni mu Burundi ntavyo ndababwiye ivyo onye rero reka bigume mu bariko barabikurikirana hama turaheza tubabwira ukuntu ibintu bya uri kuri telefone numvise zina u Rwanda igihugu cy'u Rwanda abanzi neza yuko iyo ndirimbo ifise amamuko mu gihugu cy'u Rwanda ubwo nibindi bintu noba niyumvira nk'abafana ubwo ntivyo bavyaturutse mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ati bikura twicira reka turindire to abamaze kugufata ico kibazo mu minwe babikurikirane sawa numpa kuvuga ati ngo ni hariya canke ni hariya atari banga twobamenya abantu babifise mu minwe kugira ngo bimare ikikoresho umwana tubimenye nka media tumenye ivyo dushikiriza abantu ibintu abo bantu ntibakenewe nibaza ko mwe bico mukeneye n'iriya ndirimbo sivyo rero abo bantu ntibakenewe yuko turinda kubavuga kandi turiko turanakosha ntabwo ari umuntu uwo ari we wese abashaka kuba mediatize urukora byumva ntabwo ari umuntu uwo ari we wese abakeneye kuja ku ma media ntabwo ari umuntu uwo ari we wese ushobora kwiyadukiza umuvuga kuri media rero ni vyiza rero ko tureka abijejwe babikurikirane kandi nabavyeyi ndizera yuko atakibazo kiri ku ikindi kibazo kuri director X-ray ijya ndirimbo uri kurayikora wabonye neza yuko ijya ndirimbo batoshobora kwihagarika bivanye n'amashusho arimwo muri ijya oya twebwe tujana n'ibihe kandi je kuno nimereye tujana n'umwanya je ndibaza hajya rero mu gukora ikintu ni twisunga gusa ngaha mu gihugu cyacu ahubwo twisunga international rero kuvuga uno munsi reka babirabe nkuko nyakuba AKES yabivuze hama twewe tuzoca tuba binaniranye twaramaze gomba byinshi kandi kandi uravye je ndiko ndababara twarakoresheje ubwo butari buke ego vraiment kandi urabona ikindi naco ama commentaire twatongaze kuronka hamwe n'ama viewers yari yamaze kugera ku rwego X-ray cover ni wowe wayikoze deje tumaze kubona audio sohotse cover yaravugishije abantu benshi wabikoze mu kuvugisha mu gutuma uvugisha abantu benshi gusa canke nizo target zinyu muvuga ati twisunga international eske international yoyo ni bijya bintu bititira umuco n'akaranga by'u Burundi ga X-ray cha oyasi kuvuga uko hajya na karito bikoza twisunga igihugu cyacu kuko umuvyeyi wawe mugiye ariko akubwira ati mwana wanje itwara ukuntu bisaba ko bigenda uko nyene ariko rero n'umuvyeyi urashaka kumubwira ati rero papa yifuza ko nja muri Amerika uvuga ati papa je fise ibice 60 by'umutahe unyongereze ku makeya nukuvuga twe twisunze yuko uvuga ati reka tugerageze twisunga ari international mugabo rero twabe dutitura ya mico yacu nukuvuga rero kava nimana yikoze urabona ko irimo ubwenge buko irimo ubwenge ariko irateye amakengo ayo makenga ni bumva ivyumviro by'abantu sico kimwe usanga byawe biteye ayo amakenga mugabo abandi bacha babibona ko ari none tamba ko itateye amakenga abantu tamba ijya nayo ni imbogo urumva n'indirimbo zibiri twikore tamba twashaka ko twikora nk'imbogo none kubera ikimbogo kubera imbogo nyene imbogo ni gikoko kinini ngo niwumva ushaka ndaguha umwanya irya jambo rivuga ngo ikigazi oya hinge manager hinge gatoyi turashaka kumenya kajya ka jambo wa miti yaraje kubabwira yuko twe turiko dukora twisunga kuba international umuziki na frontiere office dukora vyumva ikindi naco turiko dukora kugira turabe yuko dushobora kugira amafaranga y'agaciro tuzana mu gihugu cacu kandi amafaranga y'agaciro ariko aragwira mu gihugu cacu hariho akamaro kanini cyane bigira gute bimara murabizi yuko vyama vyavuzwe n'abategetsi batandukanye ati gerageza murondere abanyamitahe
hirya no hakuno baza n'imitahe yabo mu gihugu. Rero twe nimba turiko turakora tuba dukeneye kwerekana baba nyamitahe urukurumva yuko ati ibikorwa birahari, ahubwo ni muzane mushiremo amafaranga urukuba vyumva. Ikindi naco umuziki novuga yuko je nimba neko nakora umuziki si kugira ngo nze nkorere concert abarundi, nzosohoka hanze, nzoja mu Bufaransa, nzoja muri Jamaica. Ejo ushoboye kumva ariko naririmba indirimbo ijanye n'ibintu byo muri Jamaica urumva. Rero ni ibintu bisanzwe ku muririmbyi kuririmba kugira ngo uryohere abantu bose ku mpande z'isi urukura vyumva. Rero je nibaza yuko ari uko umuziki na frontiere ufise tugerageza gukora kugira ngo turyohere abantu bari baradukurikirana, hama tugire ico twinjije mu gihugu. Nk'ubu haje umuntu akavuga ati AKES ngukore igiteramo mu gihugu kanaka par exemple, tugerezwa kuva mu ikori rija mu kigiga ca leta. Rijya kori niryo rigaruka rikubaka amabarabara, rikubaka amashure, rigafasha abana b'imfuvyi bantaho nikora, kugura imiti mwimwe mu bitaro urukwa vyumva. None gasha uciuza ati ngo cagikorwa ngo bro, urumva ivyo bintu byose ubugize gute ubuhagaritse urukwa vyumva, ubuhagaritse ibintu vyinshi. Niyo mpamvu je nibaza yuko bakeneye kubikurikirana, hama bagaheza bakaturekurira tukagira gute tugakora, kuko irya ndirimbo mufatiye ku bicego mwebwe, kuko nivyo waje uvuga nta bicego biri muri irya ndirimbo, kuko iyo tuba twayigiriye muri piscine peut-être bamwe bari kuba bamba amasuge tumakosa ama 2 pièces urumva, bari kwifata nk'ibintu bisanzwe, kandi hariko araboneka ya mikondo nyene uriko bibona bya bindi nyene urumva. Rero kubera ko biri muri video abantu bacavuga bati ngo ntibisanzwe ibi bintu ngo ni hatari. Tugarutse naho kuvuga ati ngo ni indirimbo ngo yo hanze mu kindi gihugu, ivyo sivyo. Iriya ni content ihari bro, ndabisubiyemo, ijya ni content ihari urukura vy'umu. Ni nkuko ngahi wacu narakoze indirimbo more nafatiye kuri content yari hari yavuzwe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu, ibintu byo kukorora ibifyera n'ibindi bitandukanye ndaririmba more urukura vy'umu. Rero ni content isanzwe ihari urukura vy'umva, si indirimbo y'abandi, indirimbo ni yiwanje sawa, yitwa imbogo, ariko harimwe akantu ka content kari kagezweho muri uwo mwanya. Apana ngo ko umuntu kanaka kuko kajyaga content niyo kari kwa kakoze wewe kakamenyekana, nari kugira gute nari kugashiramwe urukura vy'umva. Rero dini maza yuko ariko AKES twagomba tukubaze ikindi kibazo kimwe cyane. Irya ndirimbo imbogo hari ifoto yazungurutse cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho haboneka abastare benshi bagiye barakomanta bavuga AKES ibi bintu yambaye ijipo gute, wewe ufatira gute kugwa n'abandi bro? Ni entertainment. Rero entertainment ukeneye gukora ikintu ubona yuko kiza kukugirira inyungu, kiza kukugirira akamaro. Nibaza yuko ntaco yego nta kibazo ni mugende bakunzi ba Wakalayi TV, Inyishu Media, ihuriro Kirezi Media, mwakoze cyane kudukurikirana. Yari Mr Tugesho ndabafatiye kimya nyene system Mr Vuguta ego tunabibona. Inyishu Media bahishikiye yaratanga kuzana ibintu by'amajipo n'ibiki, amajipo so wa mbere yambaye ijipo biretse distribute usagagiye mu gasho babana mubeba ndani rega ne hatari dukurikira turabaye makuru acha kare kaza muri kama kama kako shapu sana. Wakalayi TV ndabakunda cyane, Kirezi Media, Inyishu Media, rukunete media ndabakunda cyane.